Turabaramukije kandi turabahaye ikaze banywanyi bacu mukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho kuri Imboneshakure ya Hejuru TV. Turi ku munsi wa mbere ku itariki 9 Nyakanga 2024. Turabahaye ikaze aho muherereye hose, tubatunganiriza inkuru zivuga mu bisata bigiye bitandukanye muri politike, agateka kazina muntu, bivugwa mu kibano, bivugwa mu mutekano, bivugwa mu butungane, bivugwa irya nino ku mbuga ngurukana ubumenyi n'ibimenyesha makuru bigiye bitandukanye, hamwe n'ayandi makuru menshi tuba twabatoreje dufashijwe n'amasoko yacu dufise irya nino. Turabahaye ikaze mwe mudukurikiye muri mu Burundi, mwe muri mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure. Mwese rero ntimuze gucikwa n'aya makuru twabazaniye muri iki gitondo. Ni inkuru rero zidasanzwe aho tuza kwibanda ku ngingo nkuru zikurikira. Ese Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi kuva muri 2022 yoba azotanga imihoho canke azorindira abogozwe? Ico ni ikibazo. Hariko haravugwa uturwi two kumutembagaza, ndetse hariko haravugwa icuka kitari ciza hagati yiwe na Perezida Varisito Ndayishimiye. Ubu bose rero bari hanze y'igihugu, ndetse turaza no kubagezaho inkuru itangaje kuri abo bompi ibiriko biraba kandi bishasha. Ntuze gucikwa rero, tubafitiye iyo nkuru ku buryo burambuye. Turaza kubagezaho kandi n'iyindi nkuru ibabaje y'urupfu rw'umuprofeseri Nicodeme Rugwabari, akaba yari akomeye cyane mu gihugu c'u Burundi. Turaza kubabwira uko vyoba vyagenze. Ni urupfu rero rwatangajwe ku mugoroba wo kuri uyu wa Mungu uheze, hari kw'igenekezo rya 8 Nyakanga 2024. Tubafitiye n'ayandi makuru avuga cyane mu gateka kazina muntu hamwe n'ubutungane. Ntuse gucikwa, hari ivyo twabateguriye muri aya makuru. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko, wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho. Iyi ni Imboneshakure Hejuru TV, turabahaye ikaze. Haraheze iminsi myinshi hanurwanurwa ibitifashe neza hagati y'umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika hamwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Ubu bose ni bari mu gihugu, umwe ari mu Bushinwa n'undi rero akaba yaramuserukiye mu kumuhagararira mu kindi igihugu. Gervais Ndirakobuca hari uturwi two kumutembagaza duhari, mu gihe rero uwo mushikiranganji wa mbere atubahirijwe n'umukuru w'igihugu. Bamwe mu bashikiranganji baca baja mu migambi yo kumusubirira. Twarababwiye ko hariho akarwi kashinzwe ko kwamamaza Albert Shingiro, ako karagiye mu matwi y'umukuru w'igihugu karamwumvisa ko Ndirakobuca adashoboye amabanga yamuhaye, uyo musubiriza n'umusivile nka Albert Shingiro. Kugeza ubu rero ntawe uzi ko Varisito Ndayishimiye azumvira ako karwi. Amatwi adusumira nuko Angelina Ndayishimiye we ashaka ko Ndirakobuca asubirirwa na Lieutenant General Gabriel Nizigama batazira Tibiya. Angelina Ndayishimiye rero akaba asanzwe yifuza ko amabanga akomeye y'igihugu yose yicaramwo inshuti ziwe. Eki kumbure nticoroshe ko umukuru w'igihugu n'umushikiranganji wa mbere baboneka bava mu karere kamwe. Amategeko ntabibuza, ariko abandi bajenerali ntibovyakira neza. Nivyo natutahurika ko umukuru w'igihugu agena mu mabanga nk'ayo muntu yari yakuriye rimwe na Alain Guillaume Bunyoni amwagiriza ubusuma. Ese azotanga imihoho canke azorindira abogozwe? Amasoko yegereye Gervais Ndirakobuca aravuga ko aruhijwe no gufatwa nabi. Baravuga ko intumbero yo gufatanga imihoho yoba yarimenyesheje bamwe mu bihangange mu butegetsi, ariko ntawe uzi ko yo kubahuka kuvuga ku mugaragaro ko atanze imihoho, kumwe Alice Nzomukunda yabikora muri Nyakanga 2006. Ibyo abikoze byosa no kwiyahura. Rimwe mu masoko yacu yo mw'iperereza ryaratubwiye ko biteguriye guhagarika Gervais Ndirakobuca hamwe yohirahira agatangaza gatanze imihoho. Adatanze imihoho azorindira ico Perezida Ndayishimiye azomukoza aho azoshakira. Mu kurindira, Gervais Ndirakobuca azoba aranywa umuti urura nk'uko nawe yavyifurije abarundi igihe kiraho. Gato n'abarundi rero bakaba barindiriye inyishu ku bibazo bihanze igihugu muri iyi minsi. Ariko kandi
Igihe General Alengere Bunyoni yakurwa hari umurwi muto w'abajenerali wamuhamagaye ngo asigure uko vyagendeye be na President Ndayishimiye yoba yarabishuye agira ati ese ninde yoshobora gufasha umuntu avuga ko azi vyose kandi ashoboye vyose igisata cose avuga ko ibikorerwayo ari we abizi nta n'umwe aronka ico avuga. Varisito Ndayishimiye ngo ntiyubahiriza abategetsi bo munsi yiwe n'ibibazo bijanye n'ubushikiranganji butandukanye yavyivuganira n'umushikiranganji umwe umwe vyerekeye ntabicisha ku mushikiranganji wa mbere. Abashikiranganji arabategeka atabamenyesheje ubatwara bamwe muri busanga rero begereye n'umukuru w'igihugu kurusha umushikiranganji wa mbere. Muri ico gihe umushikiranganji wa mbere asigara ata kibanza gifise kandi atubahwa n'abo atwara. Mu gihe umukuru w'igihugu yama ku rubuga umwanya wose akoranya inzego zose umushikiranganji wa mbere arabura nawe ico akora mu gihugu hagati. Niyo mpamvu Gervain Ndirakobuca atakiboneka cane mu gihe akiri umushikiranganji w'umutekano n'intwaro yo hagati mu gihugu yaboneka umwanya wose ari we atora umuti w'ibibazo. Umushikiranganji wa mbere akaba agira ikindi kibazo gikomeye kijanye n'umupfasoni w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye uyu nawe nyene ariho ububasha bwo gutegeka abashikiranganji bamwe bamwe ahandi naho akiha kurangura imirimo imwe ya leta. Imfashanyo zihambaye z'igihugu arazihindukiza akazijana mu migambi y'ishirahamwe ryiwe ndetse akongera agasaba n'abashikiranganji guhagararira iyo migambi. Umushikiranganji wa mbere yovuga iki imbere y'umupfasoni w'umukuru w'igihugu niba atari gutyo bimeze? Uko imigenderanire ya General Bunyoni na Angeline Ndayishimiye yari yifashe nabi cane niko na General Ndirakobuca na Angeline Ndayishimiye yifashe. Igihe Gervain Ndirakobuca yashinga leta hari n'umushikiranganji yavuze ko adashobora kumugira muri leta ni Tade Ndikumana bari barashwanye igihe bari basangiye kurongora ikiya co kurwanya coronavirus. None Angeline Ndayishimiye aherutse guhitamwo Tade Ndikumana ngo amubere umuhuzabikorwa mu biro n'umupfasoni w'umukuru w'igihugu. Tade Ndikumana akaba afise igihagararo c'umushikiranganji nk'uko Angeline Ndayishimiye yaba yarahaye ubutumwa Gervain Ndirakobuca ko ata jambo afise mu bikorwa vy'umupfasoni w'umukuru w'igihugu. Haribaza rero niba umushikiranganji wa mbere Gervain Ndirakobuca yoba ariko araca mu bihe bitoroshe n'uruhande yo kugena asigaye aboneka gake iyo abonetse nawe agakoresha imvugo y'umuntu ataco ashoboye. Rero hakaba hakwiragizwa ibihuha vyinshi bivuga ko bari mu nzira yo gutanga imihoho ariko twabigarutseko. Kuba umushikiranganji wa mbere mu gihe umukuru w'igihugu afise ububasha bwose bisanzwe bitoroshe kuba n'umushikiranganji wa mbere President Ndayishimiye vyo biza biruhisha kurusha kuko Gervain Ndirakobuca ngo araruhishijwe no kutubahirizwa mu mabanga, aruhishijwe no kuvogerwa mu mabanga. Ese azubahuka gutanga imihoho canke azorindira abogozwe? Hari n'imvugo zitangaje ku muntu arongoye leta nk'uko vyanagaragaye kuko uretse ko n'abarundi basigaye banamwibagira kubera avuga ko Gervain Ndirakobuca yumvikanye muri aya mezi aheza akoresha imvugo itandukanye n'iy'umukuru w'igihugu. Akarorero ni nyuma y'igitero giheruka Burunga mu ntara ya Bubanza aho abegereye Ndayishimiye bo bitwararika kwagiriza u Rwanda Gervain Ndirakobuca yakoranije abajejwe intwaro n'umutekano mu karere k'uburegero. Igihugu agira ati abateye turabazi ni bene wacu n'abana bacu. Imvugo isa niyegeranye n'iya Perezida Kagame w'u Rwanda we yavuze ko atawateye Burundi ahubwo ko leta yiteye kugira ngo yagirize u Rwanda. Ubundi mu nama nshingamateka Gervain Ndirakobuca yabajijwe ku kibazo c'igena ry'ibitoro yishuye ati umushikiranganji wa mbere nta nyishu mfise y'ico kibazo. Mu bindi bihugu rero umukuru wa leta yishuye gutyo yoca asabwa gutanga imihoho akaza ubishoboye, ariko hano yaravuze ikintu gikomeye. Umurazi wacifatiye mu ntoki genda mu bubaze ico ariko arakora. Mw'ijambo rigufi cane General Ndirakobuca yarahejeje kubwira abashinga amateka ingene abohe amaboko imugongo ku buryo hari ibibazo adafise k'ijambo kandi ari we mushikiranganji wa mbere. Ese mubona bya Gervain Ndirakobuca bizoherera hehe? Gira ico ushikiriza muri commentaire. Reka tubagezeho n'iyindi nkuru ivuga ku rupfu rw'umubabaro rwa Professeur Nicodeme Bugwahabari. Professeur Nicodeme Bugwahabari yari umuhinga akomeye wa kahise akaba n'umwigisha muri kaminuza zitandukanye haba mu Burundi no mu bihugu vy'akarere.
abagize amahirwe yo kuganira n'uyu muntu ntawe utatangajwe n'ubwenge bwiwe, ubuntu no guca bugufi we n'ingene yari umugabo yanka akarenganyo. Ubundi rero ngo bukabuza umugabo nyawe wa Profeseri Nikodeme Rugwabari yavutse mu 1956 ahitwa Tanyerera muri komine Rango mu ntara ya Kayanza, akaba yararonse impamyabushobozi ya lisansi muri histoire mu 1982 muri kaminuza y'u Burundi, hanyuma DEA mu 1992 muri Université Paris i Panthéon-Sorbonne, hanyuma doktora yo kuri kaminuza nyene mu 1997, akaba yigiye yigishije abana b'u Burundi batari bake, ndetse tukaba duhojeje umuryango w'umuhisi Profeseri Nikodeme Rugwabari. Umuhisi rero tumwifuriza uburuhukiro bwiza, Imana ibe hafi kandi ihoze abo asize. Yandi makuru, umukuru w'igihugu c'Uburundi Evariste Ndayishimiye kuri w'Imana igenekezo rya 8 Nyakanga 2024 kanutse ava mu gihugu c'Ubushinwa, aho yari yitavye inama y'abakuru b'ibihugu biri ku mugabane wa Afurika, aho barabiye hamwe ingene Ubushinwa bwoshigikira mu iterambere ry'ibihugu vya Afurika, na cane cane ko Ubushinwa buteye imbere mu vyo ubuhinga, akaba kandi n'igihugu c'icitegererezo ku bindi bihugu. Iyo nama rero bariye hamwe ibikorwa 10 bigiye gushirwa imbere kugira imigenere y'ibihugu vya Afurika n'Ubushinwa itsimbatare ihame ivyama bishobora gushikira iterambere, harimo nko guhanahana ubumenyi mu vy'intwari ibereye n'imibano, hari gufashanya mu vy'iterambere ry'urudandazwa, hari gushigikirana mu vy'amahinguriro, hari gushigikirana mu vy'amabarabara ahuza ibihugu aciye ku isi yumye, mu birere no mu mazi, hari gushigikirana mu vy'iterambere, no gushigikirana mu vyo guteza imbere amagara y'abantu be n'ibikorwa vyo guteza imbere mu gisata c'uburimyi ku neza y'abenegihugu, hari gushigikirana mu vyo guhanahana ubumenyi, mu gushiraho ibigo vy'ubuhinga no guteza imbere imico kama, hari no gushigikirana mu vyerekeye iterambere ryitaho ibidukikije be n'ibikorwa vyo gushigikirana mu vy'umutekano rusange. Icivugo c'iyo nama cavuga kiti turi kumwe twese duteza imbere ubuhinga kugira ngo twubake kazoza keza dusangiye. Niko rero vyari ivyifashe. Evariste Ndayishimiye rero akaba yarabonetse muri ivyo bice vy'Ubushinwa ari kumwe n'umutambukanyi wiwe. Aya makuru tuyabananize mu gateka kazina muntu hamwe n'ubutungane mu Cibitoke hari abarenga 150 mu gashoka kagenewe kwakira abapfungwa 40. Ni mu gihe rero gafise ubwo bushobozi bwo kwakira 40 gusa, agashoka komisari y'igipolisi c'intara ya Cibitoke muri aruko bushiye uburengero bw'u Burundi kari karimwo gushika kuri wa gatandatu Myandagaro abantu 159 harimwo n'abana bashika 10. Uburyo rero bafunzwemwo ntaboshigikira kubw'abaharanira agateka ka zina muntu batabaza bavuga ko ari ibara. Amasoko atandukanye muri komisariya y'igipolisi c'intara ya Cibitoke avuga ko ukuntu begeranye biteye ubwoba, abafungwa barara bahagaze bakanabura akayira bacamwo kugira ngo baje mu kazu ka surwumwe. Umwanda mukuru na mutoya byose bikorerwa aho nyene, kandi barahakwa kwandura indwara zifatiye kw'isuku rike. Muri ibi bihe hibonekeza ikiza c'urukushi rw'inkende, niko rimwe mu masoko mu bajejwe umutekano atashimye kwidondora agaragaza akababaro. Abenshi mu bafungwa rero bakaba bagwaye indwara zo gufungura nabi nk'uko bivugwa n'umwe mu baganga aba yaratanze amakuru. Ugushigikira ku gasho naho nyene birasaba ko hatangwa hagati y'ibihumbi 2 n'ibihumbi 5 by'amafaranga y'amarundi y'igiture kugira ngo umuntu ashobore kuja kuramutsa umufungwa. Mbere n'umufungwa wese ategerezwa gutanga amafaranga ibihumbi 50 y'ibuji. Amafaranga rero akaba agaburwa hagati y'abapolisi n'abarongoye abafungwa. Abo kubw'amasoko mu gipolisi bakaba bagirizwa ahanini ivyaha bito bito nk'ubusuma bwo mu mazu no mu mirima y'ibiterwa, mu gihe ikiringo co gufungwa vy'agateganyo kitategerezwa kurenza iminsi 14 mu gasho k'igipolisi. Biramenyerewe kubona abafungwa rero bahamaze amezi 3 mbere n'5. Igiture rero kiratangwa ku bice vyose kuko bamwe mu bo mu miryango ifunzwe akabamenyesha ko hari abacamanza barya ibiturire, bikabatuma mbere barekura abafungwa bagirizwa ubwicanyi canke gufata abakenyezi ku nguvu. Kubera yivye teregine ngendanwa
telefone ngendanwa igurwa amafaranga ari munsi y'ibihumbi 50, ariyo Munyabaga amaze amezi 2 muri ako gasho niko bimenyeshwa n'Akababaro, n'umwe mu baharanira agateka kazina muntu amaze imyaka 10 akorera ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke. Akaba asaba ashimitse abajejwe intwaro n'abajejwe ubutungane kurekura abafunzwe atamvishemeye. Uwo baharanira agateka kazina muntu ivyo ashikiriza bihuriza ko na benshi mu bafungwa avuga ko hari n'abahagarikirwa bagafungirwa ubusa. Abaryango, abavyeyi n'ababanyi babo bafungwa bakaba basaba abo hejuru gutuza ingendo itabereye no guhana bamwe mu bapolisi barya ibiturire. Umushikirizamanza wa Repubulika mu Cibitoke avuga ko hari n'ikibazo co kwiyunguruza kugira ngo abo bafungwa bamaze gucirirwa imanza barungikwe mw'ibohero rikuru rya Mpemba. Iryo bohero rikaba riri mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura. Zibabura amatari wa Cibitoke kuhaseruka mu gusaba ubufasha abagira neza. Abo bagira neza rero ngo barashobora no gufasha mu kunguruza abafungwa mu ntumbero yo kugabanya ibitigiri by'abafungiye muri ako gasho kuko gafise ubushobozi bwo kwakira abafungwa bari hagati ya 20 na 50, ariko igihe cinshi ako gasho kama karimwo abantu barenga 100. Umwe rero mu baharanira agateka kazina muntu saba umurwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu CNIDH kuhaseruka mu ntumbero yo kubahiriza agateka k'abafungwa no gusaba ko abafunzwe ku karenganyo botezurirwa. Dukengurukiye mwese mwari mudukurikiye muri aya makuru yo muri iki gitondo, mbasabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'ayandi makuru tuza kubagezaho uyu munsi. Turi ku itariki y'icenda Nyakanga 2024, ho tuza kugaruka ku bindi biraza kuba bivugwa uyu munsi wose. Imana ibahezagire.